Shalom, amahoro y'Imana nabane namwe ni Sabbas inkuru nziza, bamwe banzi nka kaje neza abandi nka King Sabbas. Ndi hano kugira ngo ubwambe na mbere nsaba imbabazi abakunzi b'ibikorwa byacu. Tumaze iminsi ibikorwa rimwe na rimwe bicererwa, amasango twabahaye ntimushobore kubonera kuyo sango twabahaye, ariko nimvo ziba zitatuvuye ko ubwambe na mbere nuko dufise ingorane y'ivyuma, ariko twagira tubatere n'akamu tubamenyesha yuko turiko turagerageza kwisuganya kugira ngo turonke ibikoresho byacu. Ivyo navyo bizodufasha kugira ngo ibikorwa mu bironke ku gihe kandi muronke ibikorwa vy'akanovera. Rero ukaba ufise ico woterera co dufasha kugira ngo dushobore kuronka ivyuma byacu vyiza, dukore amafilme meza, tubashikirize ibikorwa ku mwanya. Turaguhaye ikaze. Namba ufise ico ushaka guterera, ico ushaka gushigikira, kuri screen yawe uraza kubona inimero zanje n'amazina. Ni nimero ushobora kundondera ko kuri WhatsApp canke kumpamagara kuri Ep4 sanzwe canke kugira ico uterereye kuri Limikash. Ariko ku basanzwe bari kure baba bifuza guterera mu buryo bucanke ubundi, nk'abashaka gucisha kuri bank, tuzobahereza nimero ya bank ushobora gushirako intererano yawe. Hanyuma ku bakunzi basanzwe badukurikirana mu ndirimbo, twari tumaze igihe kitari gito mutatubona mu ndirimbo, ariko tugiye gusubira kubahereza indirimbo ku bwinshi. Ubu tuvugana twamaze kurekura indirimbo yitwa ni yule Mungu twakoranye n'umutanzania yitwa Anoint Amani, ariko hari n'izindi tugiye gutanga nk'iyindi igiye kuza vuba muri ku kwezi tugiye kwinjiramwo, n'izindi zizogenda zikurikira. Rero abasanzwe badukunda badukurikirana mu ndirimbo, ube uraja kuraba kuri Sabbas Burundi murabe indirimbo twabashiriyeko, n'izindi zizogenda ziraza. Imana mu ijuru ibahezagire cyane, ndabakunda ingene mudutera intege mugashigikirana ibikorwa byacu. Mubandanye muhezagirwa, murakoze. GNFILMS, good news films, double favor without limits. Simbabugua icho wabubikiche, simbabugua icho wabubikiche. Ahubwo papa, hari ikintu nagomba kugusaba. Uko n'ivyatsi ntibimuha inzira ngo usubire mu Burundi, umugisha wanje uri mu Burundi. Ubwo n'umuntu arazi ivyo arimo, canke ariko arifuza kunyirukana, yarabuze ahanca ariko yifuza kumbwira ngo nukuri noneho kw'isi nyagiye, isi iranyagiye, isi ibayeno. Urabona mu gihe wari urimo urasenga, numvise ijwi rimbwira ngo King Sabbas, ntabwo ufite umugisha muri iki gihugu, ahubwo umugisha wawe uri he? Iwanyu mu Burundi. Papa nukuri ndakumbuye mu Rwanda cyane, shaka uja kugira akavakansi. Please unyemerere. Vuga yego. Sonde jana. Mundu bwiza. Thank you. Shenge. Ya, hewe, je ndiruka. Sinobikubarira. Ai, acho numva inyishe n'ukuri kose.
Senda biramushirira bose. Hewe kwi telefone Yvette ndakuka nje ndiruka nukuri nje ntaraba inyuma. Esenge mbarira wewe ndazi ntumamagarira ubusa ndakwizeye mbarira uzindasi. Awusanga kanoti kubusa. Mbarira senge umbarire nukuri. Ndakoze man uwe umpamagaye. Sinokoza amaguru hasi. Ndiko ndakora ngene wimanyagura. Urazi yuko wa mugabo yaje. Uyu se wa finire. Mbarira. Ibe tekereza. Uzi yuko finire yahora akora kwa se. Amina. Manu shima uhimbazwe. Senge finire tramtoye. Yigeza mumenya mbewe kumeze gutyo uri kura. Nona tamumenye akaba ari iwe umva tutamufise sene nakubwiye Senge sene nakubwiye yuko abagabo bazi gucwengetera kuturusha umviriza ngo waramudoma tekereza sha tumutora wa he ko yashitsiwe yaramaze guhindura amazina yitwa King Sabbas. Oya Senge mbwa ntuvuge Senge ko yoba ari wawe umuyara ari munzi wanje basi nuwo bitirana hamwe no sanga rijya zina wambariye ya King Sabbas ari wa muhungu wanje wafashe nabi kwa kundi wambarira twoya vyina tutayavyaye kandi Senge umva ndakubwire Senge siko Senge ndagusavye ibintu je ntubinzanemwo kandi byose hoba ari kubera wewe wabagiye kuja kuvyara umwana hanyuma ho kumurera ukamuta hanze Senge ivyo ntubinzane niko ntibinkwege nsange je nafashe uraho kuraho reka hakumeneka womena nta soni noneho naratomboye sinamenye baransamiye urumva ko akiriho Yvette ariko mana atari hamwe bavuga ko urupfu n'impane bijana Senge je yarakwiye kumbwira nkuko ariko nyine na jewe mukama mana naje nitwaye nabi umwe bavuga ngo uji wawe ukilobora intundu yo mana yaje biranshiki ariko je Yvette ndagikwigwa hehe byukuri Aramete. Yo. Nafashe nabi ngubya zanje tabi. Kumba abantu bose turi bamwe. Yo. Mawe. Nani safari ufise? Ngonda nabigurishe basi nisubizemo na makeyi. Uziko nisanze nabaye mugira neza mu byo nahaze. Basi ugira nakamamiro koko. Nkagene ndakakumamirishije. Mana yaje. None kumenga ndiko mbwira ikigungo nturi kuranyumva? Umve rero witunganye nta nico ufise uri buteke witunganye wowe nyene umvire munsi nyamba hari n'utwawe wowe ufise ugenda utwaye hamaze gukora isuku nyene nta kundi urabona kandi ukandindira nkaza ngusangamwo nkaza sanga ukiri ngaha mwinzu yiwanje uragenda umbonye Yvette urambona uraza kumbona uraza kumbona nyambo nyuva ku matwi uraza kumbona no munsi
Ive ibintu nivyaguma gutya urugamba ruzoba rutunaniye. Dutegereza kurondera plan B. Finire tutegerezwa kumuronka vyanka vyakunda. Uvyumva gute? Yes. Mama jewe King Sabbas aha gatenge irafashwe kuko ngerageje kuraba Alex nta mugambi mubi yogira wo gushaka kunyirukana, ahubwo ikiboneka nuko nahunze Imana kandi nayo ntaho umuntu ayihungira. Bega noba ndiko ndahunga umugambi wayo wo kuguma ku butaka bw'u Burundi. Nkuriki ariko uko biri kose kumvira biruta gutanga ibimazi, kandi ngo icacu kugarariza giharugwa cyo kimwe n'icacu ubupfumu. Kutumvira ngo bingana no gusenga ibigirwamana. Sinemeye kwikorera uwo musaraba ngo nse n'abo bantu. Uko biri kose ndazi ko imigambi y'Imana ari myiza ku buzima bwanje. Ya Mana ndakora wa musi nari ngiye kwiyahura izomenya n'ingene intungire mu gisagara ca Bujumbura, intungire mu gihugu c'u Burundi. Reka ndayizere. Hama rero Soni, uyu ni masenge wanje. Arafise icyo afana na King Sabbas. Yari yasavye yuko no guhamagara ukaza kugira ngo muvugane muganire. Yego. Senge. Uyu ni uyu Soni ya rero wawundi. Umwe nakubwiye. Wawundi umwe nakubarira. Soni. Karibu wisanga vrema. Yego. Karibu Soni. Murakoze. Yvette yari yakumbariye. Yarambariye amakuru yawe. Ariko nukuri ni wihangane. Ivyo ba diaspora niko bimeze. Uwo muntu yumvise ikintu cyo kuja hanze ategeza kugira uko ashoboye kose kugira ngo agende. Hanyuma rero Sonia naganda kwibarize mwana wanje. None ko ari we muherukana na King Sabbas. Nta nagafoto kiwe ubufise. Ko ari we muherukana vuba. Nukuri wowe ukoze. Nanje ndamuheruka kera. Numva ndamukumbuye. Mama, ivyo bakubwiye ni kujya nyene vyagenze. Ariko agafoto nako nanje nakumfise. Ntaco birashika. Ariko ngarigomba ndakwibarize kandi. None basi. Nta niyambu yaho yobari. Nta nuwo kubwira ahantu atumbereye. Nukuri wo mutora. Soni no gushimira cyane no kunezereza. Sinziye no kubarira. Ndamukumbuye cyane. Shaka kugenda tubonanye.
mama unsavye ikintu gito cyane ariko rero nanje sinzi hasi burya ndiko ndamurondera ahubwo niwumva hari nanje uzombwira ndazi yuko uticaye ahubwo nimwantanga kumuronka uzombwire kandi ngiriye ko ndanabasezera mfise rendez-vous kwa muganga yo kuja muri ecography reka ngende tuzosubira nimwaba mwamuronse sawa so nini kuri wakoze kuza yenda nitunaguherekejesha ego shika amahoro ngo muri gonga oya ngo nawe ariko aramurondera none niyo kwandiyonda burya rero twayaze byinshi ariko mu madiva reka nkubaze ubu nyine urakemeye urugo rwawe rusambuke n'imyaka umaze wanaruruhiye ubu hari hageze ko wicara ngo ujye nawe uruhuke wiyuha akuya wabize urondera ariko uraretse urugo rwawe rusambuke umugabo wawe amutware amaso mu yandi wicaye ngaho utekanye ko ntaninda kuzi kuri umugore w'intwari byaguhereye hehe ngo uceceke bigeze hose gushika yaho ujya mugore agutwara umugabo gaceceka n'ingene ndakwizeye kuri umugore utazi kwibika mu kintu nta makuru ufise ndacari ko ndatohoza ahantu yobari nako no hamenye aho no menye ico nikorera ubwa mbere ndakubwira ko umugabo wawe yavyaye umwana hanze ugaharira ntiwavyitohoreje ukabimenya ugasanga yaramuvyaye nasanze ari byo jana uramaze kuhabona neza n'amaso yanje abiri ngahe bujumbura hano waramubonye n'amaso yawe nta makuru ufise namubonye jani agahinda afise umubabaro ufise no mubona no mico nikorera jewe ishitumva nibiki sinzi kuva kwizima jewe umugabo bwa mbere batashe ntakimvugisha atahafise stress sinzi ibifuku nyuma bifata iyo aherana navyo uriko urumva nanabagufitiye umwana no kurya nakijya dushira ubwo kurya ngaho ku meza ntakiraba ico tokwibaga jane ikibabaje no mu gitanda hageza aho yifuka ishuka yiwanje yifuka yiwanje hama nawe buravuga yaramuguriye n'inzu ngo yaramuguriye inzu umva nkubwire ngahura nawe ntohoreza gusa ahantu haba ico nzikora ndakizi ntiwirugura hogora ukeneye kumenya haba je ndahazi uzoze ndakujana Halo? Halo? Ndakumva. Ego, niwe. Sabbas? Mana dusenga tutabona mu Rwanda ho. Aho mu babanyi. Oya reka gushikuza Sabbas. Izo ni za nkuru zawe reka gushikuza. Oya none worinda kunsaba indaro Sabbas je no irigate je ndi umufrere wawe. Worinda kunsaba indaro. Ejo aho bukera ejo jedi oya reka oya nukuri karibu cyane mbe tworibona karibu ego ewe karibu turakwiteguri
mbega uracakunda imyumbati uzosanga nayitetse sawa okay ego bye Nageze mwiriwe pastor. Namahoro. Ishaje ni impore nukurugira nobesha. Oya namahoro, amahoro ageretse ku yandi imbere. Hewe mpejeje kuvugana Sabbas. Reka mvuge okay ntagira ubyo. Mpejeje kuvugana Sabbas. Nuko kwimana tariho. Oya nobesha none nadukanye wiskro no munsi no kuriga pasito. Sabbas ariho ni muzima. Eregeje azoza. Eje aho bukera. Hiwanje nyina hiwanje ni hazoshikira. Emwe hamuhira ni jambo rizima nkabesha. Eje aho bukera. Oya kumuzana ni ngombwa. Kumuzana ni ngombwa nzoca ndamuzana. Ni wawe nukuri niho tuzoruhuga. Ifire ya mbere niho tuzoshikira. Sawa oya sine kuvyirazamwe nukuri emwe nanze ngo ndahisha. Sine kuvyirazamwe. Ego. Oya sinzorindira ko aruhuka nukuri. Sawa. Oya c'est promis nzomuza no kwinzomushikana. Ego merci urakoze nawe. Ya neza byanyishe ntiwora. No musingandara nibirata. Kim, amasoje kwitabara se. Ego nahejeje. Nani gufata urugendo. Ya. Amarero Alex. Ibonye gusubira mu gihugu c'amavukiro uragetse. Nagira ndagushima kuko twagiranye ibihe byiza. Nimufashe ntakavana mu mahanga ahubwo nabaye umvukanyi wawe. Ndawushimye mama. Urabona nuko mberewe nawe. Nta kibazo. Warakoze kuri shopping wankoreye. Hanyuma uribuka hirya y'ejo hamwe mu bagenda kuntembereza muri ville. Yego muri centre. Warabonye ngenda ahantu hamwe abandi jene. Nafashe umwanya mwiza wo kwiyumvira ku majambo wambwiye. Kanatsinda sinaba wayambwiye kuko washikije cyane washikanye ubutumwa uhawe n'Imana. Ijambo ryaciriza muri jewe n'ijambo rivuga ngo kumvira biruta gutanga ibimaze. Kandi ugicacu bugarariki. Nico kimwe no gusenga ibigirwamana. Kutumvira nabyo wari cyo kimwe n'icacu bupfumu. Ibyo byarampaye kumva yuko no kumvira ikijwi ry'Imana ryambwiye kuko ndizera neza ntakekeranya yuko imigambi Imana ifite ubuzima bwanje ni myiza ari myiza cyane. Kirenze kwibi nagira ndagusezeranira King Sabbas ubu n'umuntu mushasha. Nkuko wambwiye kugira ngo umuntu yigishe nuko aba yarigishijwe cyane. Kugira ngo umuntu akomere nuko aba yarakomejwe. Ndizera neza yuko intambara nibazo nagenda camwe ntibyari byo kumusenyura, ntibyari byo kumbomora ahubwo byari byo kunyubaka. King utarajya kure genda ukore gushaka kw'Imana, sibyo? Apana gushaka kwawe. Ikindi nakubwira uyu urugendo rwiza usasuze muvandimwe Didier. Nawe Imana nibishaka dusongera duhure, sibyo? Uzigera wihorera inziko uhura nuko ikintu kw'Imana ibindi urugendo tuze Imana iri kumwe nawe, sibyo? Kandi nawe nabura kugushimira ko wabanye umuvandimwe wanjye. Urumva ahubwo rero
sisita wabo sindamusezeye bamusezerera numva umwana ariko ararira ariko aramuzi Imvura ari kumwitaba ntacyo ndaza kukubwira nawe ugeze hirya. Bite none? cyane sawa nukuri ariko ubundi baze nawe ni sawa bana Ego ndashima. Warakoze kandi. narakoze umuti senge ukarabuka amakana Kunda ibintu. Ariko sinabona naguhaye ivi hari icyo ndakwima jewe. None ni gute? cyane sawa nyene senge ndabona ko Sonia yananiwe senge ndabona ko Sonia yananiwe urabona burya nawe nasanze arimo ariko bararondeza Warabibonye? None dukora iki? ahubwo rero yashaka tuvugane iki kintu nta kuntu woraba mugafatanya n'ujya papa wa Finire mukarondera Finire Ariko gayive. We nuko utazi umugore wiwe ni gikashi. Kandi icyo natinya ubwa mbere n'uyu munsi nicyo nkitinya. Singomba ku rugo rwabo jewe ndabisambura ngo ndabishiremo uruhara. Kandi noneho ujya mugore wiwe je ntacyo dusangiye. senge ngo ntacyo musangiye ahubwo mwaragisangiye no kuva kera none ntufise umwana w'umugabo wiwe umva mudasangiye umugabo umva ndakubwire senge wowe fatanya n'ujya mugabo kugira ngo bikunde ubone Finire ibyo ubwo bashyira pembeni ubwo bushyire pembeni tugomba kuba bafandi bafandi ukuri ubwoba wowe fatanya umugabo wiwe kugira ngo bikunde ushobore kubona Finire Ico naje ndakigomba ariko reka dusenga Imana. Turabe ko ari ico shoboka. ahubwo senge ndakora ikintu cyo gukora Ari wewe? Aho. nta ntoro nk'amabibiriya Bibiliya bibiriya zinini z'ijambo ry'Imana. ego Aho. zibiri imwe iwawe iyindi yiwanje tugende kuri eglise aho yahora asengera Urahazi? ndahazi mpora ndahaca None ubona we wagoswe kubera. yumve rero urondere bibiriya izo zibiri uca upfunga umumbunda munini cyo tugenda kwigako z'Imana urabe ko batamuduha Nzogenda mberewe. Baca baduha ijambo mvuge yuko ndi mu diaspora. wari uvuga ubutumwa hantu nuko nye nuko nye Ibyo warabizi. Wabizi aho asengera hama ntiwarabivuze hakiri kare. None nyene turiko turahanga. ndazibutse ubunyene Watetse imitwe kabiri gatogota none ndiko ndayenga ega nazigiye je. none kwa Mungu tugenda Cyane gose. Wewe wiri ufatike gayive. jewe nankinyota ico ari cyo cyose Ingo ndaguhe. GNFILMS, God of Films, double favor without limits. GNFILMS, Good News Films, double favor without limits.